ya nkuko remwe amaze kwibona namaze kuwashika mu ntara neza ya Gitega capitale politique babandi bane rero murabizi neza mutavyibagiye yuko byarakunze barakorana n'abandi ariko ubu rero umwe wese aza kwikorana muri kino gice kugira ngo turabe ushoboye abandanye udashoboye ntabandanye niko bigiye kugenda muri no higanwa kugira ngo tuze kumenya neza ninde zotahukana ajya amamiliyoni ubuhinga bwa none rero bwarateye imbere nibarinda kubona n'umubantoro wabo akora ku ruziga gusa bikaba bibaye bakaba bamenye iyo bagiye gukorera sinoreka kuba bibutsa n'imigambi yabo Maria afise umugambi wo guhingura umwavu uva mu muntu Binkawe akorera ku buhinga bwa none agomba kugabanya ya mirongo tubona kwa muganga Eliane we arajisha akoresheje inyuzi Anosi ata wewe ahingura amavuta yo kwisiga akoresheje ibibarara vy'amagi gumana natwe kugira ngo turabe ingene biza kugera muri kino gice ca gatandatu ca realite ijana kwijana y'abarundi n'umudeje igira kabiri mu ntara ya Gitega abantu ubunyene yego cyo muri abatelefone yego mubahamagara yego twamukoze cyane yego cyane namwe murakoze tubareye uko mukanya bagomba baturungikire inimero z'abantu zaho tuza gukurangurira ibikorwa no munsi twinjiye le nimero hama tugende gukorera aho batubwiye inomero bampaye uwo ndondeye ambwiye ko akorera muri karatiye Nyamugari kwibarabara rya mbere ibikorwa asanga yateguye kubera ari higanwa nivyo nza gukora bashe ibikorwa ni vya kare nta guta umwanya kuko ngo umwanya n'amafaranga mbega basha yahora afata imoto canka agombye kwihuta ku bikorwa kugira ngo ntabicereze nivyo turindira hamwe ho kutabesha nta na kimwe nzi gusa ndaje kugira ngo ndabibihakorerwa hanyuma nanje mpeze kumbe hari gihe ushobora gusanga ari byo fatanya n'ubumenyi nagiye ndaronka mu nyigisho ziri higanwa rya Ndumudeje karibu stare mahora neza mahora cyane mahora karibu murakoze ko makaribu ndi mu higanwa Ndumudeje jewe rero no kuvuga inje ngaha icyo asanga mukora mukakinyereka nk'ikinyungura ubwenge ndacakira uko musanze naho nyine icyo munyereka ngo nkore muraba ubumenyi ifise aho bugarukira nta ngorane yego karibu ngaha anye tukwereke turaja gufashanya gukora yego mugahanini ni uja gukora cyane no munsi Maria rero bamurungitse muri Ecovision ishiramwe bahingura ibitekerezo mu mpapuro bazinga amambara turabibona mu mpapuro tora kamukaraba nigera kameze yego turabona impapuro tujya gukoresha ngaho zimeze nziza yego izo ziri ngaho yego menazibonye Maria rero barahejeje kumwereka ivyo abandi bariko barakora baramuhaye umwambaro ikimenyetso cyuko atanguye ibikorwa rero nyezina ariko rero tumukurikire turabe iyo agiye gukorera zo guhinguramwa ibintu byankenerwa ngaha mwihingurira bambwiye ngo 7h30 mu kibimba ntabwiye ikintu ngo ntono murondera ngo tukavugana ntabwiye na kimwe nzokora Merci beaucoup. Namahoro. Yego. Yego murakoze. Ndakujana iwanje ndakwereka uko dukora amakumbura uwo munsi ndakwereke aho tegeza kwigeza twenga iwacu turabari twatanguye muri 2017 tuzatangura kwiga kurima ibiterwa bitandukanye cyo dushira imbere igiterwa c'ibizina ibyo urabizi uva he Gitega ikirimira kumengo birahama cyane gose kiraho tuba ntaho ntibiriho okay ubwo ariko bifise akamaro kenshi cyane mu mubiri w'umuntu muri uwo munsi ndakwereke aho tegeza kwigeza nawe ugenda unyigishije
ejo kuva midi ngahantu ngo mu giheta ngano bita ku kirato yangenekereje ahantu kuntu hameze ngo ndashitse ngo nzoca ndamubwira ngo hanyuma ngo duce dukora ngo kuva 13h je nibaza ngira ngo tuzokora ibijanye na projet yanje neza n'amahoro natwe turashima mumeze neza aha mwagendeye ni muri koperative twiyungura ishirahamwe rihingura ibinyobwa mu vyamwa kuva muri 2008 turiko turakora gushika uyu munsi turi ku kivi turahingura umuvinyu w'inanasi umuvinyu w'inkere konfitire y'inkere konfitire y'inanasi amaji atandukanye duhejeje kuvugana n'uwo muntu bamaye inimero arambwiye aho tuzohurira be nisa nibaza ko ngiye kubandanya higanwa ngende gukora kwa pirike ibyo tumaze iminsi batwigisha hiyi Bujumbura. Anonsiyata we nazi neza yaroye ariko nkuko avyivugiye azi ko agiye kubandanya higanwa. Oya ntavyonze ibyo bambwira byose gukora ndabikora mu bugwaneza no mu butungane. Anzonyere ngaha gatoya garuka ko bisanzwe bimeze umuntu mushasha mu kumwakira turamucana hariya muri douche icyo tubigirira ni kubera dusanzwe tworoye ibitungwa nugira ngo turagerageze turabe ntagire ingwara mwamuzananye zivuye hanze mushaka kwinjiza ngayi wacu karibu rero mu majambo make turi ngaha mwishyiramwe Sovere ishyirahamwe Sovere mu byo risanzwe rikora harimwo ubworozi bw'ingurube ngaha turafise ingurube z'ubwoko butatu turafise ingurube zitwa Pietre izo nazo iyo zaje ziva ni mu Bubiligi turafise izo zikaba zitanga umwimbu w'inyama turafise n'izindi zitanga umwimbu w'inyama arizo bita Diroc Jersey zaje nazo iyo zaje ziva inkomoko yazo ni muri Amerika du Sud hanyuma nazo nyene zifise umwimbu wo gutanga ukugwiza inyama eko mu majambo make rero tugiye mu kazi mudeje icakora igituma abo mudeje aragenda ahantu akiyumvira ikintu yokora ati mbega coba ico kintu nokora cogira akamaro gake mu kibano kwa Mario kararembye kashushe ntavyo gufyina ntavyo guta umwanya ariko aratoragura ibikoresho hava kenera Maria impapuro yazironse ariko arazimesa ibitari bwaboneke bimbereye bishasha nawe wenyene nibaza ko bikubereye bishasha mbega barazambara canke hey turarambye tuze tubone reka turore ihuriro riri mu mugambi wanje bene uyu mugambi nuko twongereza mikoro mu miryango dukoresheje ibintu bitari vyitezweho akamaro tuje kwanikira rero terura tugende mutekera aha nyine ubona ko haba harimo ibisigarira by'ipampa bashobora gushyiramo imbuto hama cyo twamfata y'amasashi kunyene ahubwo duhera ngaha ari muri champignière tugenda kwashyushye etagiye twaje gukora umugini tugenda gushira mu ivu naho niho bica byamye twende turara mu ivu hama cyo mukora kuba umudeje n'uburimyi byose bihuriye kuba kurondera akazi ewe
Erikasha arakora akongera agakora agasubira agakora bamuhaye isuka ntiyanka amafyeri ni hariya umuntu nuwomenya ibikorwa n'akare babita bamaboko igihumbi. Ika uri kugira ikimbega ngaha twasanze ivu kugira ngo kugira bishobore kumera neza. ubona none bimeze bite? Gusa ibyo kuduza ivu n'ibyo bigoye. Kungene vyagenze harimwo ibirusha n'ibindi vyoroshe. Guhingura ibizinu no kuvoma amazi. Kuvoma amazi biragoye gose. Hama habayemwo n'icamwa kitameze neza ukibonye ca tugishira ku ruhande. Donc ni etiquetage na triage bigira co kimwe umwanya umwe. Umwuga wumva wawukunda? Yego cyane. Bisaba ko umuntu abikora n'ingoga yihuse kubera umwanya gikurikira yaja kuronga neza ibi tukuyeko intuze hama nce tubandanya tuze ngaha tubitegure kugira ngo dushire mu mashini ishobore kuduha umutobe nkuko tubipfuza. Ibi ndiko ndakora nubwo bidahuye n'ibyo narimenyereye bituma menya kwiyungunganya mu wundi mwuga. Ku rundi ruhande Eliana ariko akora umutobe w'amabungu. Ibikorwa biratandukanye muri rino higanwa turiko turondera uzotahukana rino higanwa. Anosiyata rero nta na kimwe yari yatahuye ngaha babanza kubahiriza isuku uko ritegekanijwe. Sivyo ufata uku aka no kuvuga mu gukubura uragerageza ku buryo imicafu iza kuja muri aka urasuka muri kino gisima. Nyarutsa kuvuga ntuyitinye kubera igikoko iyo ugitinye iyo adrenaline iri muri wewe kirayumva ku buryo kirayumva kujya ku mwasi numva igomba kuza kuguhunga cyane kuza kwiyama mugabo hano yegereye ukayikorakora urabona bigirira neza cyane. Nta mwanya wo guta no gukura amaboko mu muzi twagiriye. Ingurube nazone zibwirizwa kuba hasukuye neza. Iki gikorwa niko ndakora cyampimbaye cyane kuko kiri no muri domene yiwanje kandi ibi bikoko n'abagenzi bacu. Nkuko rero umugambi wanje ari wo gukora ibintu nyene by'isuku byanyeretse yuko ibikoko bikenewe kugirirwa isuku nkuko natwe twigirira isuku ku mubiri wacu. Ibikorwa ntawe vyishe di kora erega kora. Lola. Ya, ahana biten.
bika ku ruhande rwiwe ariko arakoresha ingufu zikwiye kugira ngo ntahava asezererwa muri rino higanwa. Ahanini no kugira ngo tugerageze kugwiza isuku karibu rero iwacu. Bahije kubitabura tuca tugenda ku mashini duheje kumisha ngaha etapi ikurikira yakubwiye ko ari kwa maketa. Iyo tubishitse mu mapaki niho ngaha aha ndashobora gukoramo ifu, ndashobora kuzohinguramo ya mabureshi nakubwiye n'ibindi bitandukanye. Karibu rero kazi k'uwo munsi. Uwo munsi cyo ndagushaka ka hanini no gufashanya na ba Florine hajya urashira ko neza kuzuza basi kabona ko ari sawa. Twatwugurura dushyiramo kugira tuyuzuze ifumbire basa kuri ono katwereka sinyare ko mucamuri amagaha tukaza tugaca tuja tukayatsa. Ibiziro ngo biraryoshe mwabavyeyi imwe n'akanyamata co konona ku magara y'abantu wari ubizi ngira rinka azotwigisha ibyo yakuye. Dushaka kubigurisha uko nyene uja kwifungura wenyene akavyihingura. Niho ngaha ndashobora gukoramo ifu, ndashobora kuzohinguramo ya mabureshi nakubwiye n'ibindi bitandukanye. Tegura amacupa tuza gushiramwo ji tuza kuronka mu mwanya. Beje gushusha aza kuba ari hariya tucanye tugaruka ngaha tubandanye kuri amabungo biza guhera nuko duhejeje hano cyo turonye cyo tubuganiza gusa tubandanye etape nkuko bitegereza. Eliane yarukana ayo macupa tonyarutse. Babarungitse kwegeranya imicafu baragenda, babatuma gusa impapuro bakagenda, babatuma kurima bakagenda, gukora isuku bakagenda, gukanya bakagenda. Aba bapasoni nibitangaza. Amacupa badashira shaka utafunika amacupa. Mwabonye ko duhejeje gukubura hanyuma igihe twako turakora mwabonye ko ari amasazi nayo akurikira akanuka. No kuvuga ibinuka ni mucafu. Rero ubu tugira tugabura ibitungwa byacu tubanje kwirukana ya masazi. Kuyambara kugira ngo ntibikugore urashaka kubijemwo ari rya mbere mu kuyambara. Urana ko ufise imigozi ibiri ndayiterura nk'uku hanyuma nafata nk'uku harigeza cyantoro uyu mugozi cha yiruka nayishikanye cha nako gushaka kongera sivyo emu gupoma rero ndapoma mugasinza gupoma mwe twakura mu bwanzu bana dushitseyo yasi ndagupoma ku ruhome n'ingurube kugira ngo mu gupoma rero ndakanyaga kugira ngo abanze hajemwo ipepo mu gufyonda sinza gufyonda n'ibigugu gose juste kugira uko kuburyo kano kataza bitera indane ko nigafaka kaje bana ngize uko twagarutse kwa Nosiyata ariko arapompa hasi hejuru mu mpande zose gutindaho n'ingurube nazo nyene ziryoherwa. Reka bwa bundi zirakunda isuku.
Anonsiyata rero ntasukura ingurube gusa aranazipimira ivyo zifungura bwa bundi zifungura ku rutonde we hey zihe yuko umukenyezi ashoboye akazi kose. Hariho umukiriya yari yagize komande uce tumushira igihe tumushira izindi ambarage yagize komande icyo namwigiyeko ku cyerekeranye nuko bijya bintu tuvuga ngo nta kamaro bifise ndabyiyumvira ko nabyo nkabyegeranya nkabihingura kugira ngo bivemo ikintu kizima. ndiko ndatanga amanota y'umuhanzi kubera yabahaye dukora no munsi kugira ngo bize bishobore gufasha abamato kubandanya bahayobariho kumwene ikamara riko riragenda muri rusange umuentrepreneur umuntu abangutse umuntu akora ikintu anyarutse. Ivyo nigiye ku entrepreneur twakoranye no munsi nukushika kuri taha aho abakozi bawe korakorera ukabanza ukabona koma saso. Umwigeme mwatunkiye uwo munsi cyambe novuga yuko ari umwigeme ari courageuse. Ari courageuse kuko ubwa mbere bwo ibikorwa byose twamuhaye yashoboye kubikora neza. Aragerageza kuyadapta kuri situation ku bantu bose bari kumwe ngaha aye. Kuvyukuri novuga yuko uretse akantu k'ubwoba no nabonye kuri we ibindi byinshi yabikoze neza cyane. Yagaragaje kubyitwaramo neza mu byo twamuhaye ku mirimo kugira ngo ashobore gukora. Ico nize nzotwara mushira mu giwanje nuko nabonye umengo nanje mushira mu giwanje noteri intambwe nongeye kabakozi kubera natwe twe dusanzwe dukora turi bari. Anonsiyata yo wakabaye uzi guca ubwatsi bw'ibitungo. Hamande y'ubumenyi nari mfise bwinshi nungutse ikindi kintu ciza umudeje ku muntu w'akarorero yakirana ameze neza kandi atari umunebwe. Kuvyerekeye umukandidate mwari mwanzaniye akazi kose namuhereza yagakora n'ububangutsi bwinshi kandi ubona neza ko atabintu byo kugaya. Mwamaze kwibona yuko rero ibikorwa byose byamaze kurangira bya bindi bakora babandi bane umwe ubunye no kwibako kuko niganwa dutezwa rero kuraba ingene vyagenze mbega hari uwabikoze neza hari ababikoze nabi sitwe dutanga amanota igikorwa si wacu ariko dutezwa kuraba neza na neza uzotahukana rino higanwa bitatanuke ngo wa mwanya urageze hahiganwa babiri hagatsinda umwe. Barabahaye umwanya abakandidate kuja baraha imyimenyerezo baraha amaformation menshi umwe baherutse bavuye mu mashirahamwe atandukanye. Ubu rero tugomba tubishire hamwe vyose hama babiri barataha hasigara abandi babiri babandanya mwihiga. Ngabo baje bashajije mbega ninde yarushije uwundi ninde avamwo turacakenera kubimenya hinge turore. Je numva nyene nishimye ukuntu mpava ntsinda mu kanya. By'ukuri numva icizere muri jewe kuko nizeye ko mpava ndonka intsinzi. Jewe ndizeye yuko ari je nja gutsinda. Oya nta bwana bukayifise. Ndizeye cyane ko nza kumuba. Ubwo ndabufise. Amahoro karibu.
tangura ino ngira mbaze na mwese muravye aho mwagiye gukora ni igiki mwakuyemo cyofasha projet yanyu ategereza gukurikirana ibikorwa kuva ku ntango gushika no kwihereza icyo nabonye cya mbere kuri abakenyezi ku mukobwa wawe icyo umurushije ngo twavuze ibi ni ibihaganwa muri bane harasigara babiri wa mbere dusezera atashoboye kubandanya irihaganwa Eliane urakoze cyane mugani wabandanije ntiwatowe mu babandanya ihiganwa dusigarana na Annonciata watowe na Maria yatowe Rinka wakoze cyane mugambiza gushobora kubandanya je kuba ntagize amahirwe yo kubandanya ihiganwa niyumva neza kuko haborana babiri hagatsinda umwe bisigura yuko mu bindi bizokwirikira nanje nzogirirwa amahirwe guko ivyo nagiye ncamwo vyampaye ubundi bumenyi busumba ubwo nari ifise ni competition hati turakompeta hakagiramwo bavamwo n'abasigaramo ni bon navyakiriye neza ubu rero ibikurikira turabarungika ingozi niho ibikorwa bizobandaniriza mushitseyo bazobasigurira ibyo mutegerezwa gukora murakoze cyane murabyiyumviye namwe dusigaranye babiri gusa Maria hamwe na Annonciata nibo baronsa amahirwe yo kubana nyene higanwa isango rero kurikira tuzohurira ingozi ihiganwa irabandanya ubu ndumuteje